iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru yihuta cyane agezwe ko muri kano kanya. Ni amakuru tuza kugaruka ahanini kuyarabana n'ayavugwa mu gisata ca politike, aho tuza kubabwira ibihejeje gushirwa ahabona muri no minsi nk'uko benshi bagiye barakurikira ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye aravuga. Aherutse kuvuga ko yababajwe nuko ibanki y'isi yose hamwe na FM vyamwagirije kurya ibiturire kandi bikorwa n'akarwi k'abantu gakorana na OBR, ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi. Ese ako karwi koba karimwo bande? Tukaza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Bamwe bati ikibazo none nimba adahana bo bose babirya kandi bazwi, ikigeretse ko bakabandanya gukora muri leta rongoye bumva boreka kumwagiriza ko ari wabakingiye ikibaba. Bamwe bati imvugo nije mu ngiro atangure kuza arahana bo bose babandanya kwiba igihugu. Imbere yuko tubabwira ivy'aka karwi kandi gakorana n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR mu kwinjiza ibidandazwa vya magendo nga mu gihugu c'u Burundi, reka tubanze tubibutse idosiye y'imiliyaridi 54 zanyurujwe zari zigenewe kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Mpanda. Ababigizemwo uruhara bose abenshi barazwi kuri ubu, kandi hakaba harimwo n'umushinga amateka tudashatse kuvuga izina. Kuri ico gihe akaba yari umushikiranganje ajejwe ivy'amasoko ntanganguvu n'ubutare nga mu gihugu c'u Burundi. Ubwo abazi uyo mutegetsi bahise bamumenya. Kuri ubu ni umushinga amateka. Perezida Evariste Ndayishimiye muri iki gihe ariko arahangana n'ibihangange bikomeye cyane abo mugambwe CNDD FDD, kandi benshi n'ubundi bari muri leta arongoye. Harimwo abashinga amateka, harimo abo mu rwego rw'umutekano, hakaba kandi harimwo nabo mu nzego zo kwivuna abansi n'abandi, harimwo n'abarwiza tunga. Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye arafata ingingo zagiye ziratera benshi ubwoba. Harimwo ingingo ya mbere yafashe ikaba yarabaye iyo gupfunga uwitwaga kari hejuru ya bose bavuga ko bari mw'iragi rya Sogo, iragi rya Nkurunziza ari we General de Police Arengiyome Bunyoni, kuri ubu bavundiye mw'ibohero rikuru rya Gitega. Murano makuru tugiye kugaruka ku vy'ako karwi k'abategetsi bakuru bakora urudandazwa rwa magendo bafatanije n'ikigo OBR mu kunyuruza amakori n'amatagisi biba bigenewe gufasha igihugu. Fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza kandi ari makuru bagenza aho baba baherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Umuhuza TV umuhaye kaze mwidonido yano makuru. Ni urutonde rurerure ruzaho ibihangange bikomeye cyane mu butegetsi vyishize mu bibanza vyo gukora urudandazwa rwa magendo. Hari abo dusanga bambutsa imbibe ubutare bw'u Burundi, hari abazana igitoro giciye mu kinywabi, hari abazana ifumbire ndetse n'abayishora hanze batabirekuriwe n'amategeko, ndetse n'abandi bakora urudandazwa rw'isukari. Cyane aba bategetsi bakora urudandazwa rwa magendo kandi bakaba banafitaniye imigenderanire myiza n'abarongoye ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ndetse n'abo mu nzego z'umutekano, cyane abapolisi bakora ku mbibe ndetse no ku mabarabara. Aba ni abantu baba bakomeye cyane. Ibimaze iminsi biriko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere n'umutekano Pierre Nkurikiye, yagiye aravuga abantu bagiye bafatwa bikoreye ibitoro kuri moto canke se ifumbire, hakaba ari nabo imanza zabo zagiye ziracwa ikibiriraho.
Aba bose rero nuko ari abenegihugu bato bato. Abantu benshi bakunze kuvuga ko indongozi zifatwa zigahanwa ari uguhera ku basitanteri kumanura gushika ku nzego zo hasi, ariko guhera kuri baburamatari kuzamura gushika ku nzego zo hejuru aba akaba ari ntakorwako, ndetse bakaba banakingirwa ikibaba n'izindi nzego zikomeye. Perezida Evariste Ndayishimiye aka karwi n'ubundi gakora ibi vyose amakuru yabo arayafise. N'urutonde rurerure ruriho abategetsi bakomeye cyane bakora urudandazwa ruteme batarikuriwe n'amategeko, cane cane uravye ingene mu misi iheze ibintu vyagiye birabura mu gihugu, harimo nk'igitoro, isukari, ifumbire ndetse n'ibindi bitandukanye. Bigaragara ko ari ibi bihangange vyagiye vyinyegeza inyuma. Aho rero bafatiye ingingo y'uko abadandariza mu masoko akomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura bagomba kuba banditswe muri ivyo bibanza. Hakaba hariho kandi abandi bategetsi bakomeye bari barihaye ivyo bibanza bo bakaja babikotesha ku mafaranga ari hejuru cyane. Hari n'ibindi vyagaragaye, abadandaza isukari, abadandaza ibinyobwa vya Brarudi, abadandaza ifumbire ndetse n'abashora ubutare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugira babwambutse bose hajemwo ibibazo bikomeye cyane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye afatiye arenga iyo Bunyoni akamupfunga. Benshi baragize ubwoba, ariko hakaba hariho n'abandi bumva ko bagomba guhangana n'umukuru w'igihugu bakamunaniza ku ngingo zose agenda arafata. Hari andi makuru tukiriko turondera ko umuco tuza kubagezako. Tubandanije mu gisata c'ubutungane ariko gifise aho gihura n'imigenderanire n'andi makungu, Jolis Bukeyeneza yaraye atahanywe mu Burundi. Igipolisi cy'u Rwanda kikaba caramushikirije ku munsi w'ejo igipolisi cy'u Burundi. Nkuko twaheruka kubibageza ko mu makuru yacu, Jolis Bukeyeneza yagirizwa kuba yarivye ibanki Bankobo amafaranga ashika miliyoni 29. Uyu yakorera ibanki yo mu Bururi. Ayo mafaranga yivye ahenzwe n'abafungakiwani bamwemereye visa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We yagiye azi ko visa ayironkera i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Yagiye yibaza ko mu mezi 3 azobasubije amafaranga y'ibanki kubera abafungakiwani bari bamwemereye akazi gakomeye cyane. Ashitse mu gihugu ca Tanzania rero nibwo yatangaye cyane, abafungakiwani bamutwara amahera aca arababura. Uyu Jolis Bukeyeneza wenyene yarireze ko bamutwara mu banki Bankobo, arababwira ko aho bokura imfunguruzo za coffre-fort y'ibanki, arababwira ko de ordinateur y'akazi, yongera aravuga ko bazoriha amahera mu mezi 3. Amaze kubona ko yahenzwe, Jolis yagaragaje guhungira mu gihugu cy'u Rwanda, asanga Interpol yaramaze kumurangisha baca arafatwa. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano bwaraye bwemeje buno busuma bw'abantu bahendwa n'abafungakiwani babemerera visa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkuko benshi bakunda ko bitangaza. Leta y'u Burundi ikavuga ko igiye kugwanya abo bantu. Benshi bamaze kumva ivyabaye kuri Jolis Bukeyeneza, ingene ivyayo yakorewe n'abafungakiwani bipfuje kumushigikira kubera bemeza ko atahora ari umusuma, ahubwo ngo yoba yaraguye n'isanganya ry'abafungakiwani. Mu yandi makuru kandi tugiye kubashikiriza, reka tubabwire ko Abeli Ahishakiye uyu nawe afatwa nk'umwe mu bihangange vyo mu rwego rw'iperereza. Uyu ni igihangange kidakorwa ko mu ntara ya Kirundo. Uyu akaba yahora arongoye imbonerakure mu ntara ya Kirundo, ubu akaba agiye kuziyobora mu ntara nshasha ya Butanyerera, ni ukuvuga mu ntara z'ahahora Kirundo, Ngozi ndetse na Kayanza. Kino gihangange naco kirafise ivyo cisangije. Ari muri bake bahoze mu bayoboke ba Ndayishimiye aca yinjira mu bo mwiragi rya nkuru nziza. Kubazi ivyo mu Kirundo yavuye kwa Anastase yimukira kwa Gihahe. Ikindi gihangange naco kizwi mu mabi menshi. Ubutegetsi buhinduriye naho imbonerakure nyinshi zari zaswe inguvu,
ahishakiye yewe yagumye akomeye kubera yari yegamiye inkingi ikomeye ku ruhande rw'umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 Abera Ahishakiye yavuzwe mu inyuruzwa rya Oscar Nahimana umunywanyi wa seneri yari mu bagize umurwi ujejwe gutunganya amatora muri komine Kirundo. Oscar Nahimana yahowe ko hari ivyegeranyo vy'amatora yanse gusinya kubera yabonamwo ubusuma. Umuzo wa Reveriyano Ndikuriyo ntiworoheye Abeli. Aho Reveriyano Ndikuriyo atorewe kurongora CNDD-FDD ibintu vyarahindutse mu Kirundo. Anastase Manirambona yahavuye akurwa mu burongozi bw'umugambwe Gihahe asubira gukomera. Abera Ahishakiye yaciye atakaza uburongozi bw'imbonerakure mu ntara, vyamutwaye umwanya wo gusubira kwiyegereza Gihahe na Reveriyano Ndikuriyo, maze mwaka uheze w'ibihumbi 2022 Abera Ahishakiye arasubizwa uburongozi bw'imbonerakure mu ntara ya Kirundo. Muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2020 Abera Ahishakiye yaragarutse mu bubisha bukomeye, akaba yaravuzwe mu igandagurwa ribabaje rya Ferdinand Nyandwi batazira kambaye ingwe umunywanyi wa seneri yari amaze igihe gito ahungutse. Ku ntwaro ya Nkurunziza Abera Ahishakiye yavuzwe cyane mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri iyo myaka umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Kirundo yari umuntu atinywa cyane, izina ryiwe ryasohoka mu makuru y'amaradiyo no mu maraporo y'abaharanira agateka kazina muntu. Aho hose rero yaguma avugwa mu bijanye no guhohotera abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Abera Ahishakiye yari mu mbonerakure zike zo mu ntara zari zifise kamyonete y'akazi kandi zigendana abapolisi bazicungera. Evariste Ndayishimiye amaze kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2016 haradutse amacakubiri muri CNDD-FDD mu Kirundo. Colonel Anastase Manirambona yateye akomera muri iyo ntara arondera gufuta izina ry'umushinga amateka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira Gihahe yafatwa nk'igihangange muri iyo ntara. Abera Ahishakiye akaba yagiye ku ruhande rwa Anastase rwarugezwe ko ico gihe. Ibi nivyo twoba tubabwiye rero kuri iki gihangange mu mbonerakure mu Kirundo, akaba kandi ari we azoyobora intara nshasha ya Butanyerera mu mbonerakure, akaba ari zahora Kirundo, Ngozi ndetse na Kayanza. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafisenda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenzi bawe aho baherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse n'amakungu ya kure. N'umuzo TV muhezagirwe.